ikibazo canje ca mbere ndakibaza umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Haraheze igihe leta y'u Burundi itanguye gushira mu ngiro politike yo kunganisha imishahara, ubu ndetse ico gikorwa ku migwi y'abakozi bagengwa n'ico bita statut général des fonctionnaires, ico gikorwa gisa n'ikigeze ku musozo. Ni mu gihe ku bakozi bo mu bisata bifise amategeko yiharije bikiriko vyigwa n'umugwi utwagwa mu biro murongoye. Aha aba bakozi bariyumvira bati mbega uwo mugwi ugejejehe ico gikorwa, icegeranyo kizotangwa ryari? Barongera kandi bakabaza bati mbega abo bakozi nyene bo kwitega iki mu mwaka mushasha w'amafaranga ugiye gutangura mu kwezi kw'indwi? Aho ni mu gihe umushikiranganje w'abakozi n'akazi yari yagumye abizeza ko kuva mu kwezi kw'indwi iyo politike izoshigwa mu ngiro. Ahakumbure n'umushikiranganje w'ikigega ca leta yobunganira. Akandi kabazo kajanye n'ico kibazo nyene nuko naho uyo mugwi uri kurakora, abo bakozi bafise amakenga kuko batayigera batumwako, bakaba bafise impungenge kuko badatumwako ngo bavuge ingene ubuzi bwabo butunganijwe, gutyo amanota atangwe baravye uburemere bw'akazi umuntu akora. Ico ntimubona ko gishobora gutera ingorane ico gikorwa uwo mugwi uzokora ntigishimwe nabo cega? Ikibazo kigira kabiri ndakibaza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Haraheze igihe ubushikiranganje bw'ubudandaji bushinze ibiciro ku masoko by'ibifungurwa n'ibindi vyankenerwa, ariko kuva ivyo biciro bigiyeho ntivyigeze bikurikirwa, ahubwo aho gukurikizwa vyagumye biduga. Ivyo bikaba biba abajejwe intwaro babona. Aho ni mu gihe n'ubushikiranganje murongoye bwari bwateye akamo abajejwe intwaro hamwe n'umutekano ko bofasha kugira ngo ivyo biciro vyubahirizwe. Mbega habuze iki uno munsi umwenegihugu yo kwitura nde? Ku biciro nyene hari n'ibijanye n'ibiciro by'ibinyobwa bihingurwa n'ishirahamwe Braludi rikorera hano mu Burundi. Vyovyo atawukimenya igiciro cemewe n'amategeko n'ikitemewe, aho nk'akarore usanga nk'inzoga yo mu bwoko bwa Amstel canke Royal ziri hagati y'ibihumbi 200 ziri hagati y'ibihumbi 15 na 200 mu mafaranga y'amarundi. Nivyo bikaba abajeje intwaro n'umutekano babona. Mbega none habuze iki kugira ngo umwenegihugu yubahirizwe ashobore kuronka ivyo akeneye ku giciro cemewe n'amategeko? Murakoze. Ikibazo cabajijwe kijanye n'umugambi wa leta wo kunganisha imishahara na cane cane ku bantu basanzwe bagengwa n'amategeko abiharije. Babajije bati mbega uwo mugambi ugezehe ko dusanzwe tuzi yuko uri kurakorerwa mu biro by'umushikiranganje wa mbere. Bagaca babaza bati mbega nabo nyene bazohava bashikirwa? Ico noshikiriza ngaha nuko leta mvyeyi, leta nkozi yafashe umugambi yuko inganisha imishahara ku bakozi bayo bose, nta numwe atazoshikirwa n'uwo mugambi. Mugabo ico kumenya ni kimwe, mbega leta uko yavyifuje duca tubishikako? Aho no wari kibazo. Ibi bisata rero bigengwa n'amategeko avyihariye, benshi nibaza ko batazi uko bingana. Ni bisata vyinshi cyane mu gihugu, mbere no mu bushikiranganje bwa mbere twagiye kumenya neza tuvyinjiyemwo, aho twasanze ari bisata vyinshi. Ivyo bisata vyinshi rero tubisanze bicifise ukuntu bitunganijwe nk'uko nyene bitunganijwe n'amategeko, kimwe kimwe cyose ukwaco, niko binagorana kugira vyose tubishire hamwe. Igisata cyose ugisangana itegeko rikigenga rifise intumberiyi, ikindi rifise itegeko rikigenga rifise intumberiyi. Bica bigorana rero kugira ivyo bisata vyose umuntu abishire hamwe. Ico gikorwa rero
nico kiriko kirakogwa kugira turabe uturusho aba n'abandi bari basanganywe kusanga uburusho bafise butandukanye bivanye n'igisata umumwe wese arimwo. Ibi nkabamenyesha yuko aya mategeko ibi bisata vyiharije n'amategeko yashigwaho na bimwe twita mu gifaransa les conseils d'administration, uca usanga rero iki n'ikindi vyose bidafise amategeko ushobora guca uhuza ubwo nyene ngo bice byinjiranamwo, ugaca usanga biguma bigorana. Ico nohumuriza rero abakozi nuko leta iriko irabikora mu ntumbero yuko abarundi bose batunganirizwa ata mwana n'ikinono. Ni batekane, leta iriko irabikora kandi ndazi neza yuko mu minsi mike bizoba vyatoye inyishu. Hari ikindi kibazo cabajijwe kivuga kiti mbega ko bariko barabikora batababaza uburemere bw'ibikorwa bakora bizogenda gute? Uyu mugambi wa leta wo kunganisha amafaranga abakozi ba leta banganya impamyabushobozi bakora bimwe bafise n'ingaruka zimwe ku kazi bakora. Uyu mugambi uzuraba abakozi bose, mugabo kandi nitubaza abakozi ngo mbega je vyogenda gute. Iyi politike ya leta yo kunganisha imishahara iri mu itegeko, iryo tegeko riravuga uko bigenda. Ni ibihimba bitatu leta ikorerako kugira ivuga umushahara uwo ari we wese yohembwa. Nituza kubaza rero uyu canke uriya ngo twebwe ngo dukora ibi ngo mwotugira uku, oya siko bigenda. Mugabe ico ndabamenyesha nuko ubushikiranganje basanzwe bakukira buriko burakorerana n'ubushikiranganje bwa mbere kugira ivyo bintu byose bitunganywe ku neza ya bose. N'uwo mugwi utwarirwa mu bushikiranganje bwa mbere urimwo abahinga bava mu bushikiranganje bwose ivyo bisata bisanzwe bikukira, na cane cane ko muzi neza yuko nizo ayo ma conseil d'administration mu gifaransa wasanga twagwa n'abavuye muri ubwo bushikiranganje basanzwe bakukira. Aha rero no bahumuriza yuko iki gikorwa kiriko kirakogwa kandi mu minsi mikeyi bazotunganirizwa. Ariko kandi naho vyagiye birateba, amakosa ntari gusa kuba ariko barabikora, amakosa yaravuye no kuri bibisata bisanzwe bigengwa n'amategeko avyihariye. Kubera iki? Igihe twatangura uyu mugambi wo guhuza ibyo bisata byose, hari ibintu twasavye dusaba igisata icari cyo cose, tubahereza mbere n'ibyo buzuza twabahaye ibyo badushiriramwo, mugabo bamwe ntibigeze banabizana. Nico gituma vyagiye biratinda, vyagiye birateba, ariko menyesha neza yuko ubu abahinga bariko barabikora bari ku ntambwe ishimishije, nabo nyene bazoshikirwa. Nibaza ko rero atawo simba umutima cane ngo wewe ngo yaribagiwe, nta muntu numwe azokwibagirwa. N'imbere leta yafashe umugambi wo gutunganiriza abana bayo, itegereza kubatunganiriza kuko abo ariko barabatunganiriza n'abasuku babo bariko baratunganirizwa. Niyo nyishu noshobora gutanga. Habajijwe mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta bati mbega ko umushikiranganje w'abakozi n'akazi yari yagumye yizeza abo bakozi ko mu kwezi kw'indwi uyo mugambi uzotangura, mbega mu mahera yategekanijwe ayo mahera arimwo? Umushikiranganje w'ikigega ca leta. Murakoze cyane mubahwa mumenyesha makuru.
kuri ico kibazo mubarije abenegihugu twongera dutanga n'indamutso ku benegihugu mwakibarije nk'uko nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yajeje kubivuga kuri ico kibazo. Murabajije muti mbega vyoba vyarategekanijwe muri iyi nteguro y'ibwirizwa izogenga amahera muri uno mwaka w'ibihumbi 2025 ushira umwaka w'ibihumbi 2026. Aha nobanza kubamenyesha nongera amenyesha n'abenegihugu bose ko burya mu gutegekanya amafaranga akoreshwa biba vyavuye mu mategeko abaya ahari ndetse n'ibiharuro biba vyavuye mu bazoronka ayo mahera. Vyari rero bigoye gushiramwo amahera tutarabona neza mbega amahera azoba akenewe kuri aba na bariya muri iki gisata iki niki vyogenda gute, hazoba hakenewe angahe. Aho rero ni kibazo twaracize turiko turategura integuro y'ibwirizwa y'amafaranga bisa n'ibitugora kubera ico gikorwa kitari bwo gihere neza ngo gitororokanye neza ibiharuro twoheza tugakorerako. Mugabo ntitwicaye twaribajije duti ico gikorwa kiriko kirakogwa kirashobora gutunganywa mu kwezi k'umunani canke kw'icenda canke kw'icumi. Murumva ko harimo vyinshi ibikorwa vyinshi birimo kugira gishobore gutungana. Twaciye rero kubera tutazi aho kizotangurira neza ivyo bikorwa bizoherera, twaciye dutegekanya amahera y'intega bizoza igihe umwanya wari wo wose ico gikorwa gihereye. Twebwe tuzoca tubishira mu ngiro kuko novuga umurongo w'amahera yibanze yarategekanijwe, binashitse ugasanga ntanakwiye bivanye ivyo ibiharuro vyabaye vyakozwe canke ugasanga amezi abaye menshi bivanye nuko ico gikorwa giheze hakiri kare. Turafise n'ubundi buhinga dukoresha mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta yuko amahera ashobora kuva hariya akaja ahandi aza gusahiriza kugira vyose bibandanye bigenda neza. Borema rero turindiriye twebwe yuko ico gikorwa nicahera kigatunganywa neza, tuzoca tugishira mu ngiro mu bushikiranganji bujejwe ikigega ca leta. Murakoze.